isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye mbese mugenzi birakwiriye ko masi inshuti namwe bagenzi mudasiba kudukurikirana mukurikirana cyane ibiganiro mushikirizwa na bene so b'abagorozi. Twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Muri kumwe na NDIKUMUKIZA Thimothé. Uyu munsi nkuko mwama mubidukengurukira ku biganiro mudasiba kubashikiriza, akaba tubafitiye ikindi kiganiro tugiye kwiga kugira ngo dushishikare gusobanukirwa n'inzira z'Imana. Ikiganiro dufise uyu munsi kiravuga ngo sobanukirwa ibikoko bibiri byo mu byashuwe 13. Haheze igihe kinini abantu bari mu kudasobanukirwa. Abantu benshi mu basoma Bibiliya iyo bageze ku buvugishwa bwavuzwe mu byahishuriwe Yohana bihinduka amazi, ntibabe bakitahura. Bamwe bikabamena umutwe bakanabivamwo, abandi nabo uca usanga babisobanura ukundi bashatse kwabo, ugasanga abantu nyene bagiye bagira gutahura gutandukanye ko bivugwa mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Abandi nabo bashoboye gusobanukirwa n'ukuri kuvugwa ngaho, usanga barabihevye kubwo gutinyirira inyungu n'amagara yabo, kuko ari ubutumwa budasanzwe Imana yatanze mu gihe kidasanzwe. Ariko noneho ibintu bitakiri amabanga ahubwo vyiswe ibyahishuwe. Ni ibintu abantu bose bakwiye kumenya, bagatahura, bakamenya igihe cyavyo, kuko navyo biri mu bishobora gutuma abantu bitegurira umuzo wa kabiri wa Yesu, ubwo azoza gutora abizeye kugira ngo bajane mu bwami bwiwe. Iki cigwa tugiye kuganira namwe muri uyu mwanya kizoba gihimbuwemwo uduce episode, uduce dushika nka tubiri canke dutatu. Reka tubinginge kugira ngo muzobandanye mudukurikirana kugira ngo dushobore gutahura neza. Sobanukirwa rero ibikoko bibiri byo mu byahishuwe 13. Aho mu byashuwe 13 haravugwa ibikoko bibiri. Igikoko kimwe ciburutse kivuye mu kiyaga, nko guhera ku murongo wa mbere wo muri ico gice, n'igikoko kigira kabiri cazukurutse mw'isi gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama. Ivyo murabisanga ku murongo wa 11. Ariko reka tubanze dusome 13 umurongo w'8. Igituma tugiye kwiga gusobanukirwa iby'ibi bikoko. Impamvu nyamukuru ni yanditswe ku murongo w'8 hati: kandi ababa ku isi bose bazogisenga, kandi ababa ku isi bose bazosenga ico gikoko. Harabandanya hati: umuntu wese atanditswe izina mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama yatanzwe ko kimaze uhereye ku kuremwa kw'isi. Umuntu wese izina ryiwe ritaboneka mu gitabo c'ubugingo ca Yesu ariwe ntama w'Imana yatanzwe uhereye ku kuremwa kw'isi, ngo azosenga igikoko. Kubera rero ibi bintu by'igikoko ari ibintu bijanye no gusenga, abantu bakazosenga igikoko aho gusenga Imana. Ni vyiza ko abantu babisobanukirwa. None igikoko ubundi ni iki? Tutaraja kure cyane, twari kubanza gusobanukirwa igikoko bwaco mu mvugo ya gihanuzi, mu mvugo y'ubuvugishwa bwa Bibiliya. Igikoko byari bishatse kuvuga iki? Mbega kugisenga byo bizokorwa gute? Ico nico kintu tugiye kuraba. Dusomye muri Daniyeli igice c'indwi umurongo wa 17, haratubwira aya majambo akurikira ati: ibyo bikoko binini uko ari bine nibo bami bane bazokwaduka bazukurutse mw'isi. Ibikoko egare abami. Daniyeli yari yeretswe ibikoko bine. Ibyo bikoko marayika agiye kumusobanurira amubwira ko ari ubwami, les empires, n'ubwami bw'ubwami, ubwami butwara ayandi mami menshi. Muzobisoma muri iki gice nyene ca Daniyeli uhere ku murongo wa mbere. Muri iki gice c'indwi yeretswe ibikoko bine. Ibyo bikoko bine Daniyeli atubwira ko igikoko ca mbere yeretswe cyasa n'intambwe. Intambwe ariko ngo yari ifise amababa, kugira ngo abantu bamenye ko bitari n'ibikoko bukoko nk'ibi byose dusanzwe tuzi.
icyo cyonyene cyotuma abantu basobanukirwa iyi mvugo ya gihanuzi. Nuko Daniel aravuga ati mu byo neretswe mu ijoro nagize ntyambona imiyaga ine yo mu kirere isenyerana nira ku kiyaga kinini. Muri ico kiyaga hiburukamwa mw'ibikoko binini bine bidasangiye ubwoko. Icambere casa n'intambwe kandi cyari gifise amababa nk'ay'inkukuma. Ndacitegereza gushitsaho ivyubi vyaco bihanyuwe, gikugwa hasi gihagarikwa ku maguru cema nk'umuntu kandi gihabwa umutima nk'uw'umuntu. Ndongera mbona ikindi gikoko ca kabiri gisa n'icitwa idubu cari gihengarariye uruhande rumwe, cari gifise amagufa 3 y'imbavu mu kanwa mu mihaha yaco. Barakibwira bati va hasi urya inyama nyinshi. Hanyuma y'ivyo mbona ikindi gikoko gisa n'ingwe, mu mbavu zaco cari gifise amababa 4 nk'ay'igisiga, kandi ico gikoko cari gifise imitwe 4 gihabwa inganje. Hanyuma y'ivyo mu byo neretswe mu ijoro ngira ntyambona igikoko ca 4 giteye ubwoba c'ubuyobe kandi c'inkomezi nyinshi, cari gifise imihaha minini y'ivyuma, kiratabagura kirajanjanga ibisigaye kibisiribangisha amajanja yaco. Cari gifise itandukaniro n'ibikoko bindi vyose vyacitangiye imbere, kandi cari gifise amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze kandi gahembe gatoya, imbere yako hakugwa amahembe 3 mu yari asanzwe, maze ako gahembe nkabona ko amaso asa n'umuntu n'akanwa kavuga ibihambaye. Daniel yeretswe ibikoko 4, icambere ngo casa n'intambwe. Kubera ko rero yasobanuriwe ko ivyo bikoko bwari ubwami bubafise n'abami baburongoye. Ubwami bwa mbere bwayoboye isi yose bwari ubwami bwa Babuloni, l'Empire babylonien. Ubwo bwami bwatwawe na Nebukadineza n'abandi bami bagiye baramukurikira hanyuma. Ubwo bwami bwabayeho guhera mu mwaka wa 605 Yesu ataravuka, bugeza mu mwaka wa 539 Yesu ataravuka. Burahava bukugwaho n'ubwami bugira kabiri, l'Empire Medo-Perse, ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, bwari butwagwa n'abami ba Kuro na Dariyo. Nibwo bwageranijwe n'idubu ihengarariye uruhande rumwe. Ubwo bwami nabwo bwaratwaye isi guhera 539 Yesu ataravuka, bugeza mu 331 Yesu ataravuka. Nabwo buraheza bukugwaho n'ubwami bw'Abagiriki bwari burongowe n'umwami w'abami yitwa Alexandre Mukuru, Alexandre le Grand. Ubwo bwami nabwo bwatwaye isi guhera mu mwaka wa 331 Yesu ataravuka, bugeza mu mwaka w'168 Yesu ataravuka. Ubwo bwami Alexandre Mukuru amaze gupfa, aba generale biwe bamufashije urugamba 4 bamaze kugwana bikanka ko batsindana, bahisemwo kugabangana ubwami, umwe yerekera iburasirazuba, uwundi burengerazuba, uwundi mu bumanuko, uwundi mu buraruko. Noneho igihe cyarageze mu mwaka wa 168 ubwo bwami nabwo bukugwaho n'ubwami bw'Abaroma, l'Empire Romain. Ubwo bwari ubwami bw'Abaroma bwatwara isi gipagani. Nibwo bwageranijwe n'igikoko giteye ubwoba, gifise amajanja n'imihaha y'ivyuma, cyatabagura kiga janjanga ngo ibisigaye kigasiribangisha amajanja yaco. Ico gikoko kigira 4, aribwo bwami bugira 4 bwabayeho bukoroniza isi yose, buragamba bugera hose. Na Yesu yagiye kuvuka, ubwo bwami aribwo buhari. Bwatwagwa na ba Herode, bugatwagwa n'abakaisari, nkuko Bibiliya ibandanye igenda ivyerekana. Twasomye yuko ico gikoko kigira 4 naco cyatwaye, no kuvuga ubwo bwami bugira 4 bwabayeho kuva mu 168 Yesu ataravuka. Yesu avuka busangaho, buragenda nkuko aribwo bwatwaye isi igihe kirekire, bugeza mu 475 aribwo butegeka isi. No kuvuga yuko rero bwakoze ibintu byinshi, ariko twasomye ngo bwari bufise amahembe 10, mu nyuma tatarakondoka,
hameramwo irindi ihembe ryari rifise akanwa kavuga ibihambaye n'ivyo kurogota ngo gafise n'amaso nk'ay'umuntu. Birumvikana ko ubwo ari ubundi bwami bwasubiriye Roma ya gipagani ariko bukomotse muri yo ubwayo. Iyo nayo nta yindi ni Roma ya gikristo. Mu gice gikurikiraho tuzobereka uko vyabandanije muri ubwo bwami bwagiye burakurikirana kugeza uyu munsi, nico vyagiye bitwara abantu b'Imana mu bijanye n'ivy'ubwo bwami. Imana ikomeze kubaha umugisha mwese mwadukurikiye. Isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye, mbese mugenzi birakwiriye ko